Salut guys, muraho mumeze neza murakomeye. J'espère yuko mumeze neza mugowe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana kuri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama. Aho namuse twagendereye muri Inkuba Fitness twatumaze igihe tugenda muri A+ tuje muri ibi bya taekwondo ariko namuse twaje muri Inkuba Fitness aho namuse bari baramutse bafise umunsi mukuru komeye cyane sinzi ngo abahora batwumviriza mwarabonye ikiganiro twagiranye n'aba coach babo bariko no musi bari bariko barakora à l'occasion de la journée y'umwana w'umunyafrika rero nagomba ganire n'abana bari bamwe bari muri iyi baronse amamedaye batweretse ibyo batweretse muraza kubibona hamwe n'umukoco wabo wundi karibu rero hama mubane natwe ndabaramutse batwidondora witwa nde Joseph Robert ufite imyaka ingahe 12 ans. 12 ans wiga mu kangahe 6e nawe Irakoze 40. irakoze 40 ufite imyaka ingahe C'est 13 ans. 13 ans wiga mu kangahe Mais 7e. nawe ni Jenny Fiston. Ego karibu rero tuganire gatoya watanguye gukina taekwondo ryari 2021 urambaye medaille waronse medaille urambaye medaille baguhaye medaille kubera Nabaye wa kabiri. wabaye wa kabiri kubera mu bana bitwaye gute hari abana twabonye bitwaye neza hari abaronse amanota meza mu ishuri hari abikinye neza mwe nawe waronse wabaye wa kabiri muki wabikinye neza Cardinal ufite medaille Mfise medaille d'argent. Kubera nabaye wa kabiri ngira ni kubera nabigize neza. Ngira ni kubera nabigize neza. Nturi sûr yuko wabigize neza Sinavyumvise hari abantu bariko ndasigurira batumva ikirundi. Donc wariko urabasigurira ivyo bariko baravuga ntiwumvise neza igituma baguhaye medaille kutabajije none Sinavyo nibutse. Okay nawe wabitanguye ryari Muri 2022. Donc wowe umaze 2 ans ukina urumva waje ngaha wajemwo ufise imyaka 10 Tarakoroheye no 11. Warafise ubu ufise 12 ans ngiye kufise 12 ans mugabo wambwiye ko atanguye muri 2021 muri 2021 donc moi d'anniversaire yanje il est proche mi avril et nayitanguye muri septembre quand vacances okay none byarakuweke wahisemo kuza gukina taekwondo bwa mbere ko nza muri taekwondo nahora nkina karate shotokan rero hariyo umukuza wanje yari afise umugenzi akina taekwondo cazaranye kingene bakina ndabishima ndaryoheko camugatireka nanje nzoze hama okay donc wabimenyeye ku mukuza wawe karate none uracayikina canke warayihevye narayihevye kubera donc kweki waciye uhitamo guheba karate ugahitamo taekwondo karate yaranjohera gusa si kuvuga vya cane okay nawe gakate gituma naje kweki wahisemo kuza gukina taekwondo jewe naje kubera mama yanzaye kubera nari maze mvyibuce cane gose nari mfise 50 kilo mama caranzana hanyuma ndatangwa ndayikina natanguye kwanza kuza ngaha muri ufise 50 kilo ufise imyaka ingahe mfise 12 nari mfise 12 ans ncagiye ndaza ngaha mu Nkuba nje kuraba umukoci yitwa Dems Redempteur nje kumuraba acavuga ati wowe ku myaka ufise nogira ivyuma ugira hari ibindi bintu mbona byo kugirira ubonye utabikunze uzocuza rero turabe ndabaye ndi ma exercice ndakugirisha hanyuma mu nyuma mama bacaramubwira ati itumbere ya nana mama carantwarayo ubuke bwabo hanyuma carababaza kungene bigenda umunsi wa mbere nararyohewe nyene vyose bigenda neza hanyuma umunsi wa kabiri nyene ndabwira mama kungene biko bigenda ati bigenda neza naryohewe ndabandanyamwo okay kandi naragabanije n'ibiro vyakorotse ndi kuri 45 donc waratakaje ibiro bishika 5 none donc uno musi w'umunyafrika sivyo warejo ariko mwabigize uno musi none nk'umwana w'umunyafrika mubona umwana w'umunyafrika abayeho neza yego nkawe uri fiyaho yo kuba umwana w'umunyafrika
tellement uwo guhindura umuzungu ni wo vyeme ni kiki ukunda kubura umwana w'umunyafrika presque byose okay none ubona donc abana bose ugerageje kuraba mu bahe Kanyosha mu Kanyosha kujya kangahe kuri set wibaza ko abana bose babayeho mu makondisiyo ubayeho aya si bose ntiwibaza ko hariho abana bafite ubuzima butari bwiza hanyuma iyo ubibonye none wowe wiyumvira iki kuri abo bana nyumvira ko baza barabafasha nabo bifashe gute nko bifashe mu kurondera nk'ikintu bakora uri umwana arakora arafite uburenganzira bwo gukora haryo basi kuja mu mashure ya leta bakiga bakamenya kubera bazokure bakora baronka akazi bakuze hama natwe nka twebwe tubayeho neza sinuvuga cyane gusa tubayeho neza turya tukaryama tukabyuka tukaza turarengana twabafasha namwe none mwabafasha gute wowe urabona imyaka ufise uri mutoya wibaza ko mushobora kubafasha gute naje reka mbanze mvugane na Cardi sivyo baza kumbwira wibaza ko abana bose babayeho mu makondisiyo meza gaka si bose turatandukanye ku bisanzwe aho nk'abo usanga ababyeyi hari abana yaje akana ko mwibara twahuze si umwana wo mwibara ni umwana nka jewe gusa bajya bakunda ko batembera mwibara twarahuye ndamubaza ati wowe ubahehe mu busoro mvuga none ababyeyi bawe bari hehe ngo mama ari muhira ngo gusa ngo papa barabisepare ngo barahukanye ngo ahoke akansaba amazi ndagahako warapfuye ku ishuri nari ngiye muri taekwondo ndindiriye yuko ndonka ikintwara hanyuma ngo none reka akora iki barajyanye ngo nene yakurengise kuzaha ngo ebe ngo nandi ngukondera amahera ndavyiye kawuca ndiho rero nca ndumva dufise ubuzima twese butandukanye iyo none ubona uwo mwana ashobora kuba abayeho muri ayo makondisiyo kuri wewe wiyumvira iki uco ubona wobafasha gute nka wewe birababaje nyene gusa nko kuri jewe tumenga nobya nka mama akagira nk'ishirahamwe nyene kuzafasha abana abagira ama activité ibintu nk'ivyo tugafashanya nyene twese mu famille tukabafasha hari na rimwe none vyigera bishika basikorganiza donc urabitse ko hari abana banka gufungura babaha ibyo kurya bamwe nuko mwitwa ko mukuze gatoya iyo muriko murabona yuko hari abana bariko barasesa ibyo kurya canke bagirana ntimushobora kubona bya bindi nyene mukavuga muti hari abana batabayeho mu makondisiyo meza mugafuma muraba uko ico mwobaha mwebwe na jawe kare ivyo narabikora mpejeje kurya ikintu kazarandegera kugisesa mama yarankubise serieusement ndabiheba kuvunguza mama biheze nuvuga ntabihejeje swati nacamo umuntu akaja kubigaburira ingurube canke nkabahamagaza yatwara ko muri quartier yacu bajya mu kinanya barakunda kurengana ati ndabaha bakarya none ubona rero kugira ngo abana basi bagire ubuzima bworoheje kuko urumva bafise ubuzima bwiza ntaca ntitubavuga ko cane no munsi tuvugire kuri abo badafise ubuzima bwiza ubona ari iki cokorwa kugira ngo donc bagire ubuzima bwiza gatoya basi bwongereza wowe nka wewe wiyumvira nk'umwana nka wewe na leta yo mu Burundi ikagira nka building nini bakaca baza barazana abana bamwe babarihira tujya tugiye dutoye bakaca babaha ama activité bakora bagiye nyene bakaca apana bimwe ngo entreprise imwe irabizanye ngo babiharare hama baca babihararuka bose babigire bimere nk'ishure abana nyene bakure babafashe ukeneye ico afasha agendeyo ivyo bintu nawe gaje wiyumvira ko bihokorwa iki nkuko Roy avuze ko uwo mwana yamubwiye ko ari mama we yamutumye gusa abavyeyi nimba babona badashobora gukora barondere nyene nk'ikintu bashobora kuraba basi boshobora gukora kugira baronka amahera hama abana babo babigisha kubera ntushobora kuja kuryama muhira hama ukabwira umwana ngo genda urondera amahera
ifo nayo kushamwo effort yo kumufasha nawe akarondera ingana zarifasha. Okay. ako kana kari gafise nka 3 ans kari kaciye ngo 200 ku munsi cyangwa umuvyeyi ashobora gutira nk'umuntu nka 2000 akagura amavoka kari kangaza uwo mwana nyine akarabira utuntu akora nimba nk'uno munsi akagenda mu biraka mu mazu akamesera abantu akamuha amahera hama agataha washaca amahera hamwe hama akagira uko wonye umuganda amazu amahera asumba iryo yari yasavye amaca yishura uwo muntu. Okay, merci beaucoup ku byiyumviro byanyu, mufite ibyiyumviro byiza kandi muri batoya. J'espère yuko muzobwira n'abavyeyi banyu bakaza urumva nabo bamama murabizi ko ari abamama baba ariko baradandaza mu ibarabara kandi badafite amahera menshi bakaza barabashorera nkuko muragenda sivyo none nko babavanye ngaha mu nkuba canke babavanye ku ishuri mukavuga muti bajyanye ni mu bashorere sivyo kuko baba babikeneye cyane nabo nyene muzaba mubafashije hari abana benshi muzaba mufashije. So tugaruke muri taekwondo gato imbere ko turangira abakoci banyu babafashe gute? Kristo twamutaye cyane Kristo sorry sana ariko ndavugana n'abana abakoci banyu babafata gute? Badufata neza nta kimwe mugaye barabigisha neza barabitaho nkuko muba mubishaka. Okay, donc muraryohewe kuba muri ngaha muri taekwondo kandi mwaryohewe n'amamedali mwaronse. Kristo nta kajambo wewe ku bana bibona gute abana mufise? Hanini cewe cyambere no shima abana dufise bageze ku rwego rushimishije. Abakoci turabibona mwana yigenza nabi turagerageza uburyo bwose kuko ngaha iyi ni ishure ndavuga yuko twe tukiri abana natwe twaje dutangura tungana uko rero aha turatanga education hari abantu usanga bagwana muhiri wabo ugasanga barananiye abavyeyi mugabo ahushitse ngaha ikintu ca mbere dukorera ko ni discipline. Rero hari abana tugitangura batugoye gatoya mugabo turagerageza uburyo bwose tubazana ku murongo bakagenda kuri ritme nk'iyabandi. Yego. Okay, donc ubu unye hari icahindutse kuri abo bana. Yego. Nabonye mutanga amaprix ku bana bitwara neza, ku bana bayabambere, ku bana donc murabakurikirana no muhira. Iyo mushisanze umwana none atigenza neza muhira muca mubigenza gute? Hariyo utuntu tumwe adashobora kuronka mugabo abonye ubundi tukamuhaye akashaka kugira effort nawe akore ivyo umwana wundi akora. Yego. Okay, mubwire rero mwifurize donc mubwire akajambo mubwiye abandi bana bose bashobora kuzokumviriza iyi emission hanyuma mwongere munabatumire abo babifuza kuza gukina taekwondo mubabwire aho mukorera kugira bazoze. Dukorera hajya kuri Rumonge hariho station yitwa KCO kera niho kabaye twagusuye yitwa yose dukorera hejuru muri salle ya plus fitness uhashitse bashikira kuri reception bakakubwira ibyo bakora amahera bariha abana mwese karibu duhera kuri 2 ans kuduga. Nenga mama mufite mu 10 ans kuduga murafasha abakoci banyu abandi bana batoya nk'ubwana buriko burakorana murabo bafasha cyane namwe muca mujamwe mukagorana oya bashaka dusepara ariko nadusepara cyabwiye ati wewe gendere bajya wowe nawe genda ufashe bajya kwa twete twajeje amatego repeta vyiwacu. Jeff now ahandi mukorera ni ahandi dukorera hege dukorera nga kuri Inkuba Fitness gusa simisi yose rimwe na rimwe. Okay, donc Inkuba Fitness na iri hehe muhavuga neza? Iri kuri Avenue du Large kacumanuka kuri Serenity kamanuka kacurenga Salindi iri akote ukuntu iri impande ya La Bamba kugira byoro. Okay. Rero merci beaucoup kuri mwese ama félicitations kandi bonne fête nk'abana b'abanyafrika n'abana b'abanyafrika bose bakora twumviriza bonne fête. Merci. Sawa rero mugire umunsi mwiza canke umugoroba mwiza mukamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Like, follow, partage byose mubikore murakoze. Sawa.